ku izina rya data rya mwana rya mutima mweranda amen. Bene wacu dusange ukwemera muri Yesu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Injili ya Yohani ku kigabane cyaho cya 20 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 18. Ijambo ry'umutwe rya mbere twisunga riravuga ngo abigishwa ku ruhafu. Umunsi wa mbere w'indwi, Maria Madalena yagiye kumva mu gatondo kare bugihwibiriye. Araheza abona ko ibuye barikuye kumva, yiruka kuraba Simoni Petero na wa mwigishwa Yezu yakunda, ababwira ati bakuye umukama mu ruhafu kandi ntitubuzi iyo bamushize. Petero rero aca aragenda ajana na wa mwigishwa baja kumva. Bombi biruka hamwe, ariko wa mwigishwa yarasize Petero ashika uwa mbere ku cobo. Arunama abona za mpuzu ziri hasi, ariko ntiyinjira. Simoni Petero kira arashika nawe yinjira mu cobo, abona za mpuzu ziri hasi, cari kizigi ziri hasi n'igitambara cari kimupfutse umutwe. Ico gitambara nticari kumwe n'impuzu, cari kizingiye ahandi conyene. Wa mwigishwa yari yashitse ubwa mbere abona kwinjira mu cobo, araraba aremera. Nkako ntibari bwategere ivyanditse bivuga ko Yezu yabwirizwa kuzuka ava mu bapfuye. Abigishwa baraheza basubira iwabo. Maria Madalena ayoberwa Yezu akamwimenyesha. Maria yamara yari yahagaze hanze hafi y'uruhafu arira. Uko yakarize arunama mumva, abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicayaho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Bamubwira bati, mugore urizwa niki? Abishura ati, kuko batwaye umukama wanje, none ntazi iyo bamushize. Avuze ivyo arahindukira abona Yezu, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu amubwira ati, mugore urizwa niki? Urondera ndi? Agira ngo ni washinzwe umurima, amwishura ati, mugenzi usangwa ari wewe wamujanye, mbwira aho wamushize ngende kumujana. Yezu amusubiza ati, Maria. Uri wundi arahindukira amubwira mu gihebereye ati, Labuni, ni ukuvuga ngo mwigisha. Yezu amubwira ati, ntuntevye utyo, kuko ntaraduga kwa data. Genda ariho kuraba bene wacu, ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so wanyu, ku mana yanje ariyo mana yanyu. Maria Madalena aragenda rero kubwira abigishwa ati, nabonye umukama, abiganira n'ibyo yamubwiye. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, 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 amen, amen, amen. Bana b'Imana, turi kwigira intsinzi ya Yesu Kristu. Yezu ni muzima, Yezu yarazutse, yaratweretse natwe ko tuzozura, azotuzura. Yezu ni muzima. Rero tuzirikane ijambo ry'Imana twitonze dusubiramwo. Turabona ngo abigishwa ku ruhafu. Abigishwa ba Yezu rero bagenda reka dusome akarongo ka mbere kavuga ngo, umunsi wa mbere w'indwi, Maria Madalena yagiye kumva mu gatondo
kare bugihwibiriye araheza abona ko ibuye barikuye kumva. Ngo ku munsi wa mbere w'indwi Maria Magdalena ngo yagiye kare kare bugihwibiriye hakiri mu kajoro ngo agenda ku ruhafu kumva. Ni ukuvuga Maria Magdalena yarakunda Yezu cyane, yiruka kuraba murantunga bugihwibiriye araheza abona yagiye bugihwibiriye asanga imva iruguruye, ryabuye barikuye ko imva iruguruye. Kabiri havuga ngo yiruka kuraba Simoni Petero na wa mwigishwa Yezu yakunda, ababwira ati bakuye umukama mu ruhafu kandi ntitubuzi iyo bamushize. Maria Magdalena kuba yasanze imva yuguruye irangaye biramubabaza, amenya ati Yezu bamwibye bamujanye kandi none bamushize hehe. Yumva ko agiye guhiga bigishwa ba Yezu, baratubwira Simoni Petero na wa mwigishwa Yezu yakunda. Ubwo rero agiye kubabwira inkuru z'ukuntu ibintu biri kugenda. Petero rero aca aragenda ajana na wa mwigishwa baja kumva. Petero na wa mwigishwa Yezu yakunda bamaze kumva inkuru za Maria Magdalena biruka bagenda kumva kame. Bombi biruka hamwe, ariko wa mwigishwa yarasize Petero ashika uwa mbere ku cobo. Petero na Yohani birutse hamwe, biruka kuraba izo nkuru Maria babwiye. Kandi Petero wa mwigishwa Yezu yakunda canke se Yohani abari watangura gushika ku ruhafu. Buriya rero hari igihe bavuga ngo iyo batereye amagara hejuru umwe wese asama yiwe, ariko murumva nibi ni nkako byari bimeze. Kumva ko Yezu bamukuye mu mva atakiri mu mva, bo bagize amakenga biruka amasikamana, biruka kugira baze kuraba ibyo birashoboka. Ntibaniyumviriye ko yoba yazutse, ariko bari bafise amatsiko. Gatanu, arunama abona za mpuzu ziri hasi ariko ntiyinjira. Yohani arunama mu mva ararunguruka abona impuzu bari baratekeyemo Yesu ziri hasi, mugabo ntiyinjira mu mva, aratinya. Gatandatu, Simoni Petero yamukurikira arashika nawe yinjira mu cobo abona za mpuzu ziri hasi. Petero we kandi kuva na kera no mu bindi byose Petero yari inkerebutsi, yaratimba. Mwibuke naho bafata Yezu iko yaciye ugutwi umuntu yari yiyemeje kugwanira Yezu, ariko nyuma maze kubona ko na Yezu atari ko aremera ko hari bitagura abantu, yageze aho tijewe ko uko biri kose ko yase ko tunagwana nta kundi. Nyuma atangura kwihakana Yezu, ariko nyuma arabona ko yakoze amakosa arigaya. Gucumura, abantu bose turacumura, ariko gucumura ugaherayo ni ngorane. Petero yaracumuye kuko kwihakana umuntu w'umugenzi wawe mwagendanye mwasangiye ngo ntumuzi cyari cyagikomeye, ariko yarigaye. Nuko rero natwe byama bidushikira tukihakana abagenzi cyangwa bene wacu. Imana dutabare cyane. Indwi, n'igitambara cyari kimupfutse umutwe. Icyo gitambara nticyari kumwe n'impuzu, cyari kizingiye ahandi cyonyene. Petero arabona igitambara cyari gipfutse umutwe kiri ukwacyo, impuzu zishuka zari bamuzingiyemo nazo ziri ukwazo, nibyo biri mu mva gusa Yezu yiviriye kera. 8, wa mwigishwa yari yashitse ubwa mbere abona kwinjira mu cobo, araraba aremera. Ubwo rero wa mwigishwa Yezu yakunda yari yatinye kwinjira, mugabo abonye Petero we yinjiye, Petero yahise shwagisha arinzira arasanzura arabibona.
noneho Yohani nawe abona kwinjira atangura kuraba nawe babona nibitangaza gusa haleluya amen. Yezu yarazutse bana b'Imana, Yezu yaratsinze, Yezu ni muzima, wekira kumwemera gusa umwizere. Icenda nkako ntibari bwategere ibyanditse bivuga ko Yezu yabwirizwa kuzuka ava mu bapfuye. Abigishwa baraheza basubira iwabo. Abo bigishwa rero ntibari bwategere ibyari byanditse ko Yezu yategerezwa gupfa hanyuma akazuka. Ubwo rero batangura kumva umenga bimwe Yezu yahora avuga ko azomarayo gatatu, batangura kumbure batangura kubitegera. Nayo ubundi ntibategera bumva ko Yezu yapfuye nyene byaheze ko bazohwanira kumbure mu ijuru, ariko aho batanguye kubona ati byari byo byose kweri yari yavuze ko azozuka. Ikindi kigabane canke se irindi jambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Maria Madarena ayobegwa Yezu, Yezu akamwimenyesha. Ngo Maria Madarena ayobegwa Yezu, Yezu akamwimenyesha. Kandi Maria Madarena wenyene niwe muntu wa mbere yabanje kuza gushika kumva agiye gusiga Yezu. Kandi Maria Madarena ni wa wundi yasiga Yezu amavuta akamuhanaguza imishatsi yiwe. Ubu Maria Madarena wewe naho abandi babibona bagaca biruka basubira inyuma kubwira abandi, Maria Madarena we yaguma hakenda. Maria Madarena yarakunda Yezu. Maria Madarena ari mushiki wa Lazaro. Rero 11 haravuga ngo Maria yamara yari ahagaze hanze hafi y'uruhafu arira, uko yakarize arunama mumva. Ngo Maria Madarena we yaguma kendaho aguma arira. Yaragiye arabibwira ba Yohani na Petero, baraza biruka baraja ku ruhafu bararaba ibyo baraba, bongera biruka bagenda kubwira kumbure bagenzi babo ibyo babonye. Ariko Maria we ntiyashizwe, yagumye arira, yumva bahemutse, yumva ko bamwibye, yumva ko bamutwaye. Maria yarakunda Yezu kubera ko yari yarabonye ko Yezu ari umunyamahoro, kandi yari yaramaze kumubona ko ari Imana by'ukuri. None ko yari yarazuye Lazaro, yaramaze kane mu bapfuye, rero nicyo cyatuma avuga ati nanje no upfuma mpfa n'ubundi uwanzuriye musazanje. Kandi yahora gwiza n'imikate bakarya, ariko muri babandi bose Yezu yagirira neza umuntu umwe, uyu Maria gusa ni waguma kenda kumva. Babandi bose na wa mukuru w'abasirikare yakiriza umwana nawe tubona ngaha ku hafi, na babandi bose yavura ubutinyanka, abandi bavuramwe ibisaza bakuramo amadayimoni nabo tubona. Ariko Maria Madarena aguma kenda kumva. 12 abona abamarayika babiri bambaye ibyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Maria Madarena noneho yiboneye abamarayika babiri nibo bari mumva, kandi Petero na Yohani ntibabonye abo bamarayika, ntibigeze bababona. Ariko igitangaza cy'Imana, bana b'Imana, abantu batoteza abagore, abantu bavuga ngo bagore tukavuga ijambo ry'Imana, Imana itora uko ishaka, kandi Imana yiyerekana uko ishaka, yitorera uwo ikeneye. Petero na Yohani ntibigeze babona abamarayika, mugabo Maria Madarena yabonye abamarayika babiri, umwe yicaye ku mutwe uwundi yicaye ahari ibirenge bya Yezu. Maria Madarena arababona. 13 bamubwira bati mugore urizwa n'iki? Baranamuhumuriza baramubaza mugore urizwa n'iki? Abishura ati kuko batwaye umukama wanje, none ntazi iyo bamushize. Aravuga ikimubabaje, ntiyatinye ati aba bantu bari mumva ni bande? Bamubaje urizwa n'iki? Ngo kuko batwaye umukama wanje kandi ntazi niyo bamushize.
ba Petero ibyo ntibigeze babihishurirwa. Ariko Mariya Magdalena araguma arakenda impande y'iyo mva ya Yesu, mpaka arabona abamarayika baramuhumuriza bamubaza ati mbega wa mugore we uri kurarizwa n'icyaho urahashaka iki? Ngo bakuye umukama wanje mu mva kandi ntituzi, sinzi niyo bamujanye. Rero twebwe twegere Yesu, turondere Yesu, menye uti ndondere Yesu mpaka ndamubone. Kandi Yesu rero Imana tugira umurondeye aba yakubonye kare acha kwiyegereza. Yesu wamurondeye. Haleluya, amen. Ndabizi jewe zipora umusavikazi w'Imana nzi Yesu, haleluya. Aragahora kunguma imyaka yose aho. 14 haravuga ngo avuze ibyo arahindukira abona Yesu. Mariya Magdalena avuze ibyo yuko yabuze iyo Yesu bamujanye, arahindukira abona Yesu, ariko ntiyamenya ko ari Yesu, ngo ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Haleluya, amen. Yesu amubwira ati mugore urizwa niki? Yesu abaza Mariya Magdalena, wa mugore urizwa niki? Urondera nde? Yesu yongera aramubaza ati urondera nde? Haleluya, amen. Agira ngo ni uwashinzwe umurima amwishura ati Mariya Magdalena agira ngo ni nyene umurima cyangwa umucungu uwo murima, aramwishura ati mugenzi usangwa ari wowe wamujanye, mbwira aho wamushize ngende kumujana. Haleluya, amen. Ngo ari ibintu bikomeye cyane. Aramubwira ati mugenzi aciye bugufi atashona ariko arashira kuri uwo muntu, aciye bugufi kuri uwo muntu yibaza ngo ninye n'umurima cyangwa ucunze uwo murima. Mugenzi usanga ari wowe wamujanye, mbwira aho wamusize basi ngende kumujana. Ariko se nk'ubu iyo uwo muntu amubwira ati ngo ndakwereke Yesu aho namusize, Mariya Magdalena ari gushobora guterura ikiziga cya Yesu akakijana iwe? Uko biri kose ari guca yiruka guhamagara ba Petero na ba Yohana ati noneho nabonye aho bamushize ngo tumusubize mu mva. Oya, ariko byari by'agaciro kukuntu yarababaye kurondera ikiziga cya Yesu Kristo, kuba babajwe nuko noneho Yesu bamujanye. Rero natwe tugira inyota, tuhurumbire kurondera Yesu, tumenye aho Yesu ari, tumenye aho Yesu. Abagatolika muramuzi ni sakramento cy'Ukaristi ko tugenda gushengerera aha mu bibanza byeranda. Rero hagiye uragenda ukavugira yakajambo Yesu akakwishura. Aha hantu hanze Jesse ngera cyane nkorera ubutumwa, ndaza nkapfukama. Kwanza Jesse nkunda gupfukama, hari gihe nkunda no kurambika inda hasi, nkarambarara hasi, mugabo haragatapiye niwe nkasenga nkisabira Yesu. Kandi Yesu yamanyishura canke sakambonekera kanganiriza, mwana wanje raba hisigeze, mwana wanje abisi ntibariko baranyumva, mwana wanje komeza usemerera ubwira uwo ari we wese, abo zokumva bazoba ari abatazokumva, nzoba mbona mwana wanje ko wagerageje. Turondere Yesu nka Mariya Magdalena yase kuva ku ruhafu mpaka amenya aho Yesu yagiye. Haleluya, amen. Rero asabye ati bamurangira aho bamushize basi nawe agende kumujana. 16 bavuga ngo Yesu amusubiza ati, Yesu aramwishura Mariya. Amwishura ati Mariya. Uri ubundi arahindukira amubwira mu Gihebere ati Labuni, ni ukuvuga ngo mwigisha. Ubwo rero baramenyanye. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Menyana na Yesu. Ndakwipfuriza kumenyana na Yesu Kristo, kubera ni wamenya Yesu Kristo ariyo abantu twama tubonekegwa. Hari gihe ashobora kwitambika n'ibindi
ndibuka rimwe nigeze kubonekerwa na Bikira Mariya icyo gihe nari mu Burundi nagiye gutembera mu Burundi muri 2017 2018 cyangwa se 2019 nagiye mu Burundi gutembera hanyuma kandi icyo gihe rero nari nagiye Imana nyene yari ifise ibintu byinshi yari yantumye kurangura rero icyo gihe Bikira Mariya arambonekera ambonekeye ndamutambira ndanezerwa ndishima ariko nyuma agiye hacaza uwundi yigize Bikira Mariya yigize Bikira Mariya aragerageza kuntwengera aragerageza kungirira ibyangirira arashaka ngo memorale ndamutambi ndamuraba ndamubwira nti mu izina rya Yesu Kristo wowe nturi Bikira Mariya ati sindagutambira wowe nturiwe rero kubera ko wamenyanye na Yesu Kristo wamenyanye nabi ukamenyana na Bikira Mariya icyo gihe uzomenya ko wahuye na Yesu wahuye na Bikira Mariya wahuye na beranda wahuye n'Imana ndamenya ati oya iki nikije kumvangira ntabwo ari Bikira Mariya wanje rero Maria Madarena amenyana na Yesu twabonye ngo Yesu amubwiye ijambo ti amubwira mu gihebereya ati nako Yesu yaravuze ngo uri uwundi arahindukira Yesu amusubiza ati Maria uri uwundi arahindukira amubwira mu gihebereya ati Rabuni ni ukuvuga ngo mwigisha ubwo rero Maria amenya Yesu aramubwira ati mwigisha aramenye ko abonye Yesu 17 Yesu amubwira ati ntuntebye utyo kuko ntaraduga kwa data ngo ntuntebye utyo abibwiye Maria Magdalene aramubwiye ngo ntuntebye utyo kuko ntaraduga kwa data ibaze namwe abantu bavuga ngo abagore nta jambo canke abagore ngo dukwiye kuvuga ubutumwa canke ngo ntitukavuge mu makoraniro bamwe bafatiye ku isezerano rya kera Yesu yaje guhindura bishasha ibyari birimo amananiza yarabyoroheje pe ibyarimo amananiza yarabyoroheje rero ibyo nyene yoroheje tugomba kubigendera nk'uko yabitworohereje ndovuga harabo kumva mvuze uko kumbure bakazana n'iyindi biteko Yesu yaroroheje ibintu kuko yaratubwiye ibibazo azotubaza ibyo tuzobazwa ku munsi w'imperuka ibibazo yarabitanze n'inyishu acaraziduha ibyo rero Yesu murumva yaratworohereje uwo ari we wese akora amakosa biza menya ati nkozi kosa cyangwa inkozi kiza rero Yesu aya majambo yabwira umudamu kuva Yesu Kristo azutse nta wundi muntu yamenye ibanga ryose neza ry'ibya Yesu atari uyu Maria Madarena aramubwiye ati ntuntebye utyo kuko ntaraduka kwa data turabandanya genda ariho kuraba bene wacu ubabwire ko nduze kwa data ari we so wanyu ku mana yanje ariyo mana yanyu ngo nagende kuraba bene wabo kuraba abigishwa ba Yesu Kristo kuraba bari bemera Yesu Kristo aba bariri abitumye Maria Madalena genda ariho kuraba bene wacu ubabwire ko nduze kwa data ari we so wanyu ari we se wa Maria ari we se w'ababemera Yesu bose ku mana yanje ariyo mana yawe ariyo mana yawe abwiye Maria Magdalena ariyo mana yawe ariko Maria Magdalena yagiye mwira haleluya yaragiye mwiraha kweli icyakora nanje naragiye mwiraha pe ndi mwira haleluya amen nanje naragiye mwiraha ndi mwiraha kuba narabonye Yesu kuba mbona Yesu akanganiriza akampa ubutumwa nkabubaha bamwe bakanka kubwumva
na Mariya Madarena yabaye mwiraha ryo kuganira na Yesu Kristo. Wewe wese wagiriwe amahirwe yo kubona Yesu Kristo, haba mu nzozi ukabona neza ko ari Yesu Kristo mwahuye, hagarara neza. Kandi nawe utaramubona urabyumva mu mutima, iyo ufise Yesu Kristo mu mutima wawe neza na neza urumva neza ko ari muri wewe. Hari habo Yesu ati yereka gutya, mugabo akababwira mu mutima bakumva amajwi. Shima Imana. Ibi 18 Mariya Madarena aragenda rero kubwira abigishwa ati murumva ko Yesu yavuze kubwira bene wacu. Hano baratubwiye Mariya Madarena aragenda rero kubwira abigishwa ba Yesu Kristo. Babandi boca bavuga ngo ni babana bavukanye na Yesu, ngo Bikira Mariya yavyara. Oya, Yesu Kristo abantu bose yabita bene wabo. Neke menya ngaha harabidusiguriye. Mariya Madarena aragenda rero kubwira abigishwa ati nabonye umukama, abiganira n'ibyo yamubwiye. Haleluya, amen. Imana yacu iminahazwe ku isi no mu ijuru mu myaka yose, ibihe bitazoshira. Muri Yesu hari agakiza, muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari umunezero. Nukuri nta muntu yabonye Yesu, nta muntu yizera Yesu, nta muntu yemera Yesu umutima wiwe utuzuye amahoro. Umutima wawe nawo sha uko biri kose ibintu bimeze nabi muri iki gihe, nanje ndabona ko ibihe byahindaguritse, ibintu bimeze nabi, mugabo nama umunezero, nama amahoro muri Yesu Kristo. Sindonka amahera nkuko ndayashaka canke ngo ndonke nk'ubutunzi nkuko ndabwiyumvira, ariko narose amahoro muri Yesu. Nanyoye ku mazi y'ubugingo ya Yesu Kristo, yarampagije n'amazi yiwe y'ubugingo, numva nuzuye umunezero, nuzuye amahoro. Haleluya. Iyi Pasika rero muri jewe nayakiriye neza, nawe yakire neza. Twishimire kwama twegereye Yesu, twishimire kubana na Yesu Kristo. Nukuri inshuti yanje tuzobana na Yesu Kristo mu ijuru, wowe ukire kubibamwo neza. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, mubandanye no kunezerwa na Pasika nziza kuri mwese. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yesu, turakuninahaza.